yambaye umwambaro wa Real de Madrid. Mwitangazo Madrid batanze bavuga ko offer ikimara gushaka kwa Atletico de Madrid. Atletico yavuze ngo nta gahunda dufise yo gukomeza umukeba kiretse Clovis liberatoire mugize iki muyifuse mukazana 500 millions. Bivuze ngo Atletico Madrid yanse ubusabe bwa equipe ya Madrid. Yabwiye ati 150 ntibiko ntituzakira ndetse nizirenga ko ntituzakira uretse ko umukinyaro wacu nuwabo bi atari nimba Perez umukeneye kurura miliyoni majana 5. Ubwo Perez nimba agomba gukomesha Barcelona de bloc amajana 5 twari bagumuka kandi mu muri yaridi. Ariko bon ivyo babishize no mwitangazo ryabo riri yatangazo randira arigarukana kubera ko paragraphe ya mbere bavuga ko nyuma y'inama yabaye no munsi ya conseil d'administration muri equipe ya Madrid ababayiruka gutogwa bashasha baciye barungika ngo ufa kwa Atletico. Muga muri paragraphe igira kabiri bavuze ko Atletico Madrid offer yabo yagize gute yayirojes donc yofa ya yanse mugabo bunyene ngo yofa ngo ya yanse ngo kandi ngo yabashimiye ngo kubera bo ngo batanze ubwo busabe ikanabubona mugabo bunyene rero Landry dufashe Chiringito ibintu byahiye. Atletico Madrid kuri X yabo yeje kwabwira ati Madrid mushaka kuba mwitiranya ibintu ni gute muvuga ko twabashimiye mwakoze iki ati nimwirengagize ko abantu barabona ni points 3 reka ndanazibasomera wanashima muri mugwi gifaransa ko abantu barabona muri Chiringito. Uyu niwe mugabo wenyine ashobora kuva muri kariya karera afise amazina birataririndirenga ko niyo worondeze iki Julian Alvarez nabo baciye batanga communication ko Madrid abantu barabona iriya communique bayikubise ku ifoto ya Alvarez ari ku ruhande rwa Atletico mu byo banditse ndabona mo Real na Barca ndabona irahereza communique officiel de l'Atletico Madrid. Point ya mbere donc communique bishura kuri communique équipe yande ya Real Madrid. Point ya mbere ils ont coupé la partie de la vidéo du pape où il disait qu'il était aussi fan de l'Atletico Madrid. Tikinu chambere bafasha video ya papa yari hari Madrid kuri Santiago Bernabeu avuga ngo ko ari umufana wa Atletico Madrid bakata kari aga party ngo bacabisha ko afana Real Madrid. Point igira kabiri vous devez avoir confondu éducation et gratitude mais pour lever tout doute nous ne vous remercions pour rien. Taba ibintu byo kwitiranya ibintu umva ngo twabashimiye twagize iki Atletico ni dushobora kwashimira ataco mwakoze kumengo mwakoza ndabandi nyuma yaco cyora te ubwoba iyi equipe kubego biro misiri yemera ngo gutyo gasubiremo aho kakabiri ngo vous devez avoir confondu éducation et gratitude mais pour lever tout doute nous ne vous remercions pour rien. Ibyo mwitiranya ibyo ryo kuza mwirige ngo twabubashe ngo twagize gute na kamera kacu nibikunda ibyo byo kwimva byo kwitiranya tuvuze education ni kujya kuntu umuntu aba yararezwe indero n'icubahiro timwe murakomeye ati muriko muragira indero n'icubahiro mweko muragira indero n'iki ati mugabo kugira ngo dukure amakenga nago tuzigera tubashimira bakoze Monsieur Julian Alvarez est intouchable. Point igira gatatu yavuze ngo nous n'étudions ni ne considérons aucune offre pour Julian Alvarez. Nituriko turiga ariko kandi nta na offre twiteguriye kwakira kuri Julian Alvarez. Umuhungu araja kwa Barcelona. Ikigira kane. Point ya macha twirangira. Panga uyu muhungu araja kwa Barcelona. Kane twibananize kane. Point igira kane. Comment pourrions-nous ne pas nous entendre quand vous nous faites rire encore plus que le Barça? Comment pourrions-nous ne pas nous entendre quand vous nous faites rire encore plus que le Barça? Tini gute tutokumvikana mugiye mwe munadutwengeje gusomba ko Barcelona yadutwengeje ati mudukiniye comedy sumbi ya Barcelona dukiniye yara Atletico twaririmbira ka numugabo adati numugabo ashize ubwoba Atletico Madrid numugabo ashize ubwoba numugabo numugabo ashize ubwoba numugabo numugabo ashize ubwoba numugabo Matare mani numugabo ashize ubwoba numugabo Choro numugabo ashize ubwoba numugabo Cherezo numugabo ashize ubwoba numugabo Atletico nabagabo bashize ubwoba nabagabo mafu Atletico Madrid ya Cerezo na Apollo kongera ko na Choro
Diego Pablo Simeone Echolo machine atangura Cerezo Apollo atangura Apollo uko bafise 55 ko nishiramwe Cerezo Alemani Choro Hamakoke hama Mer de la Ville Hamakoke resurrection Mer de la Ville kandi umufana wa Atletico Madrid Hamakoke resurrection yambaye igitambara ekipe tuyifate gute mwamura konfonda indero n'icubahiro mwakoze iki cyatuma tubashimira ngo rero ngo twabashimiye ngo kuri FM mwaduhaye ati ibintu mukoze mukinye comedy sumbye baso nakinye ariko ndiko ndiyumvisha ikintu ca mbere niki Atletico Madrid kino gihe bro kiriko kiratuma uja mu itangazamakuru ri Barcelona ngo warondeye nakana ko kumwambika mayo nawe bakakwataka kumbuka uri Madrid ukorokanyiki nawe barakubwiye ati ni gikoni no ngitara kujya kipa ari nkuru yakaze no ngitara ko Atletico Madrid ya Choro ari nkuru iri ekipe nivugirwamo ejo banza niri mayo yayo Madrid bari baduha bandondere mayo nziza player kit bari batwihwabiye yara amenyereye abo mwihwabira mugende buhoro kwa Choro haranyerera mumenyereye ivyo gende bino birarura ibintu biri kurundi gwego je bolmengo natwe uriya mwana turacari sambiri nuko nyene umwanya ukirimo je urumengo twitayira negi nkuru tuzana inyuma yi erega mukanya arashobora gukoroka iyi haziguma zikoro uriya mwana yarababwiye ati ibintu biri kurundi gwego atubu twemegwa n'abaduteye umugongo Atletico kandi abanyama yose avuga ati ava kuri Apollo avuga ati Real Madrid mwari mwarigize karahakaja ariko nimba barabatsinze finale zibiri muratwara igikombe hamwe mukabatsinda muri prolongation kandi mukabatsinda mu matiro Atletico rero niyo bitwa mwenyemari Kiswahili mwenyemropa abandi harimo mvani mu cibitoke bamugenzi yitwa mwenyemari uko namura iyo mara afise ni ugazana n'igihumbi nani duwe nchorera mwenyemari ati ndafifiye Atletico riyo mwenyemari Apollo hari amafaranga nituyabuze turafise Kuvunu feteri le plus kero Barca ati mudukine comedy sumbi yo Barcelona yiki Kobona dutwenza ati aya mu comedy wa mbere mu Burundi ni ngo Barcelona ngo yaradu kigingi atapana cyaza kiginga kina mweho muri zirengeje Barcelona yadutwengeje ngo baradutelefone ngo baturungiye ubutumwa tukabibora amarezo sosio natwe cha tugihagaze kuri namwe muje muicumuge tugihagaze kuri ino nyishi umugabo ya Atletico Madrid kuri equipe ya Real Madrid ubwo Perez bino yabigiye aziko bizokoroha gusumba ivyo Atletico Madrid mubwiye Perez réellement nabivuze muri ziriya kazi biri nimba Kenny Alvarez je ne pense pas que azomugura miliyoni amajana 5 donc ino clause libératoire yiwe mugabo yayaze nawe nubwo Atletico ari equipe iguma yidadira bigaragara ko equipe zo ziko zirayitinyuka zikayereka ngo wowe avec projet yawe numerita gutunga umukiye mwiza nka Atletico Madrid mugabo kandi nayo uramusirikira idadira kuri Alvarez kababwira ngo mwe mushobora kuba mutuza uko tutari ati abantu musigaye mubaza ko Atletico Madrid ishobora kuba ikiriya equipe itagwanira ivyo bikombe nubwo tubibura natwe murahumba tuba twabigwanira raison pour laquelle nako equipe zose zirondera Alvarez bariko baragira gute barazitumura kuri Barcelona twavuga ngo kumbure bizohava bidindira kubera ko Barcelona ititego gutanga 5 miliyo mugabo bigaragara ko bavuga ngo batanze offer naho babwiye ati atari 500 miliyo cross libératoire nitubumva bivuze ngo namwe Atletico Madrid yoramuka yugura ibiganiro birumvikana ko ni kuri prix de 150 miliyo ndiko ndiyumvisha rero Perez ko yoba agiye kugura Alvarez 200 miliyo 250 miliyo ko Atletico iri sûr ko tsamuna azogura ino cross libératoire ubwizo ava yemera kuyaga niho hano ncangaro ngajavuga ngo Julian Alvarez rero ugomba kufisa abantu bakwegereye bari strong ugomba kufisa abantu bakwegereye bazi guhanura umuntu muri situation zigoye icarico kubera ko novuga ngo uri kwa Atletico nubundi ngo wishakira kwigira Barcelona Atletico Madrid ikaba yamaze kugaragara nka equipe ititeguye kurekura nango yogira ubwoba ko Atletico ishobora no kugutunga sezo yose udakina warababwiye ko udashaka kuhaguma nako udashaka kuhaguma ariko akabwira ati icara ngaho ko Atletico no musigaragara nka equipe iri serevuga ngo Barcelona na Real Madrid twebwe twiteguye kuba mukina ati icara urya ivyagusa ariko kandi njagaruka kuri imwe muri za nkuru zandikwa kare zivuga ngo Julian Alvarez ngo aramakuru avuga ko ngo ashobora kubona tani kibazo cyari mu gihe bayigumiye kwa Atletico bidakunze kwagira gute kwasoka rero je ndiko ndisanga mu gifungo Chivyo Atletico Real Man Alvarez bo bayagu no musa
communication iri hagati ya Alvarez na Atletico Madrid, qu'est-ce qui se passe réellement? Ko tuzi umukinnyi ari mwiza kuva muri ekipa arimwo akaja muri nziza gusumba iyo arimwo canke kuja mu yazoronka umwanya gusumba iyo arimwo, iba ari ibintu biri normal, cyo gituma yitwa Mercato, kandi Mercato yabayeho. Ubwo kwa Atletico Madrid tugomba twemeze ko bo Mercato ari yabinjira taye basohoka ibaho. Nimba batunze umukinnyi bazi ko ari mwiza ari ku rugero rwo kugwaniriza za Ballon d'Or zo kuba muri ekipe zigwana Ligue des Champions, bakaba atanguye kubona ko atayo Ligue des Champions bazomuha muri ekipe ya Atletico. Ubwo Atletico bo niki gituma Real bo jewe nemeza ko kwisanga umukinnyi warondegwa na Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain ni yatukuri wewe mu gihe umukinnyi amaze gukora agacagena ni yatukuri kuko biguha amafaranga. Plus abakandida barondera umukinnyi ba benshi, en plus bitwa ko bafise iyo note, wowe kuri ho ni avantage. Mugabo hagezaho kuri ngo ni ugishisa abantu ati ntasohoka swat ni 500 millions muzomugura. Mbambona ko Atletico Madrid hari kindi kintu cyo kuri kirategura, ntabona ko twe tutazi. Cadena Ser yanditse ngo des sources proches du FC Barcelone assurent qu'elle savait depuis un certain temps que le Real Madrid allait tenter sa chance pour Julián Alvarez et que l'offre serait refusée. Au sein du club catalan, cette démarche est interprétée comme la preuve que Florentino Pérez se préoccupe davantage des joueurs que le Barça pourrait recruter que du renforcement de sa propre équipe. Puis vous en bamwe mubegereye ekipe yitwa FC Barcelone bari basanzwe bazi yuko umugabo witwa Julián Alvarez n'ubundi nako Florentino Pérez ashobora kuzotoba ino diri yabo, atariko n'ubundi akabikora ku bakinnyi ekipe yitwa FC Barcelone iri kwirarondera, atari kubera ko agomba kuranforsa ekipe yitwa Real Madrid, ahubwo ari kugomba gutobera ekipe yitwa FC Barcelone. Nibi rero n'ubundi bica bitugumiza muri point d'interrogation. Ni Alvarez yipfuzwa kwa Real, ni Perez agomba kudindiza imari kwa Barcelona, ariko kandi ni Atletico kiri konflict. Ni Atletico de Madrid n'ubundi kivuga ngo nimba tugeze ahantu tubona Real Madrid ivuga na Barcelona ikavuga na Paris ikavuga turi amezire yo kugumana na muki erego bibamugize nka Yamari kwa kundi bamukwita Desa Segani mugabo ati reka reka ari abakinyi batadandazwa. Aha rero mugabo kandi n'ubundi je jambo nsigaye ndaribona he mu mugabo witwa Julián Alvarez wiruke hari ku munsi w'ejo mu gitondo hiri harandika inkuru zivuga ngo Alvarez ndetse n'abamuhagarariye bamenyesheje ekipe yitwa FC Barcelone ngo reka umukinnyi agenda gukina igikombe cy'isi atekanye. Hari amakuru ahari we wafise yizera yuko ekipe yitwa Atletico de Madrid izorekura agasohoka. Bivuze ngo ikibazo ngira Landry uno munsi Barcelone nayo yoguma handi ivuga ngo nimba Real Madrid yavuze nimba za Paris yavuze twebwe turacizeye ijambo ry'umukinyi na nyamukinyi akunda twebwe gusumba abandi. Ni point twagomba tuze kuko biboneka ko azadi umukinyi bakunda Atletico Madrid umukinyi bakunda tubizako two turaba kimwe mu bintu byo possibilité zuko uno mugabo yoja kwa Real Madrid. Resistance za Atletico de Madrid kuko n'ubundi bo mu byo bavuze harimo ko kiretse Madrid bazanye offer ya 500 donc bakagura close bakagura close yiwe. Ese naho ntari biganiro donc Atletico nishaka ibiganiro nta biganiro ishaka urumva ngo sasa nkani ngo Desa ivyo Atletico bisobanura ngo Atletico yo ntiyoroshe nako niteguye koroha ntishaka kurasha mugabo kandi ntutibagiye entre parenthèse ko bavuze ngo tuzotangura kuganira na ekipi izozana $150. Tuje tubihindukiza rero ku ruhande rw'umukinyi Alvarez wewe nta mahirwe ko nimba Real Madrid iri capable yo kuzana 150 millions kwa Atletico bakaba ari capable no kuzirenza mugabo Atletico ikabiri capable yo kuresista. Ese John Alvarez niyo ba Pio Perez ashobora kuba afise ishobora koroha igatuma twoboroha nimba izijana mu tuje nimba izo majana bakazitanga akaza ka Madrid. Hari amahirwe ko kukijanye na n'umukinyi Perez azokoroherwa bivanye n'ivyo umukinyi we yaramaze kwemera Barcelona. Bo ntazoroherwa kubera ko bigaragara ko priority ya Alvarez ni Barcelona kandi tugerageje kubiraba
ahantu byitwa ko Alvarez azokorokeramo akavuga ngo tugomba duce dukina ibyo nshaka ni kwa Barcelona gusumba kwa Madrid kuko kwa Madrid twabigarutse ko turavuga ngo nakorokera muri Mbappe na Vini ninde ari busohoke kuko bigaragara ko Madrid gutunga Mbappe na Vini n'umugabo aswize ya Alvarez bose muri secteur offensive kandi ku nimero 11 ndetse na 9 harimo abahengekwa Mbappe rerengetse ku nimero 9 no munsi Alvarez nje ari nimero 9 wacengekwa kundu cyangwa Mbappe acaja kundu ya Alvarez ari wapo donc kumva ko birimo igifungu kwa Real Madrid twiyumvira ngo nibagumana bose bazokina ibiki niba tagumana ninda zozo ukabona ngo nubundi amahigwe tactiquement ivyo bakina amwerekeza kwa Barcelona mugabo ngoma nababwira ikintu kujya kuntu twakunze kubivuga ibinyamakuru byo muri Espagne kujya kunyene bivyemanga ati je ndi Marca negamye ku ruhande rwa Madrid jewe ndi Mundo negamye ku ruhande n'abamenyesha makuru muravyibuka hana bayi no gucana mu mwaka weze hagati ya Gerard Romero n'umugabo ndetse n'ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi bose begamye ku ruhande rwa Barcelona kubera ko rimwe na rimwe ukuri kose si kwiza kukuvuga cyane hari umwanya uvuga ukuri ugasanga wakuzanye umwanya utagize gute utari wo rero n'ubu genda urabe ibinyamakuru vyegereye Madrid birazi ico bijyamye ko ibinyamakuru vyegereye Barcelona rega bigomba gukomeza Barcelona muri bibiye bigo ibi ndavyita ibiye bigoye kuri Barcelona kuko Madrid yamaze gutoba amazi Madrid itovye amazi ifise message y'uburyo Atletico Madrid yifatiye Mugahanga Barcelona yibwira ati mwe nta mahera mufise yo kumugura none nawo mukinyo barakwemereye nimba hageze Atletico Madrid yifatira Mugahanga Barcelona ubwo wumva ko vyoroshe ko Barcelona zoro nka Alvarez ngo nuko gusa ikunda erega Atletico nitugura imiryango yemere kuyaga yaba Barcelona yaba Real Madrid bashwimurira kure hani kibazo cyane cyagumye kigaruka ngo kazoza ka Alvarez nakahe Alvarez ubwo arumva ko adasohotse ino sezo ariko izoba gifu Alvarez niyo aba yumva ko adasohotse yobandanya kina muri Atletico Madrid nta kibazo Atletico mugubana mugabo Alvarez niyo yumva ko adasohotse bizoba biyeze izi offre ziriko ziraza Atletico nka kuganira Atletico swat iraganira nitaganira iratunga umukinyi agwaye mentalema atacifuza kuba kintu dashobora kubana resita bagize gute bati mugabo moi je comprends pas bashobora kuba bariko bararyosha amakuru kugira ngo turonke ivyo tubwira abantu canke ibinyamakuru bidandaze ko je sinumva kuno musi Atletico Madrid Perez yavuze ati je sinza ntengo habata mugabo je nawe ndiko nagaruka sinumva ubushobozi Atletico Madrid no musi ari kirabukura bwo kumva ngo equipe ya Dodora na 150 miliyo ku mukinyi wowe mu myaka 2 yezo waguze 80 kombi hafi 90 miliyo ubabwire ngo nibikunda ari offer ya mbere ubadugirize direct muri cross liberatoire erega Atletico Madrid arugira itaragira ko gwa Barcelona kubera kuno munsi Barcelona yakubwira ngo Lamine Yamal naho zani miliyoni 1000 donc muri Real ntaja tukavyumva kubera ko na Lamine Yamal ubwiwe arazi ko ivya muri Barcelona umutima wotamwemerera kubirondera handi mugabo Real Alvarez esko ubwurize ko ivyo utaronkeye kwa Atletico utobironka handi kandi deja wanaje kwa Atletico arabironse ama projet meza yigiye kirekire mu migwi gitandukanya rubakwa gusa uburyo umukinyi nko kwa Barcelona arashobora kwemera ko abimyaka 10 atacu bariko baratora mugabo kumva kandi muri Barcelona kwejo gitinyiro bubaza gusumba kumva kuno muzi profile mpira w'amaguru yahindutse noguma kwa Atletico Madrid mvuga ngo bizoze erega nguno munsi iki gitinyiro dufate Paris Saint-Germain bubatse avec Luis Enrique ubibaza ko mu myaka 2 Enrique yaravuye igasubira kuba nka Olympique de Marseille amahera ari cazoba kimaze arabakinyi bazuzo utunze bakubwire ngo hano ndari nka passage imyaka 2-3 nta kintu garantiza mugabo reka nigire kwa Barcelona nawe atagikomena twenda vugwa erega kwa Madrid atagikombe twaye none munsi raba po abafise nta gikombe batwaye erega biroroshe utari Madrid cya Barcelona maze imyaka 2-3 ndatwara igikombe urazimangana urazimangana ariko si ku rugero go gugera nk'ahantu uba nk'izi ekipe za Atletico de Madrid na zande bo hari igitinyiro bamaze kubaka kivuga ngo umukinnyi ari muri club nziza yofatwa n'ihungabana kazi wacu nubwo ataco twa turiko turamugarantisa mwako kanya ubwo je ndiko ndaraba Julian Alvarez no munsi gusohoka kwa Atletico de Madrid ho harageze ko n'umukinnyi mwiza ngo ari muri projet n'ubundi bama bizeye gusomera bagasanga bararumanze buri gihe rero hano jewe n'ubundi nisanga amahita mwasigaye mu mukinnyi ndaja kwa Paris projet yahimeze ngo iki visibility nzogira inganiki kuko kwa Paris Saint-Germain kuko Paris yo bisa erega visibility bisa nuko Paris yo ikibazo cy'amafaranga itari gifise kandi mubona ngo hamwe bijemo ifise amwe yo gusumba Atletico kuko gusumba Real canke Barca kuko Atletico kivuga ngo si kibazo cha umukeba bwa mbere si kibazo cha close oya ni kibazo cyo kuvuga ati nitwitege gukomeza umukeba naho handi tudandaza kumukeba ya kwa Paris Saint-Germain unamusi ndikana nevuze ra pass Atletico nyuma yuko Apollo bajemo
bahinduye profile Iki- bahinduye inyubako ni ekipe ijya gutwara ibikombe si ekipe yo gusubiramo abakinnyi bayobeza niki kintu Eddie Roger ndiko ndavuga Yeah. gusohoka kwa Atletico de Madrid bwa mbere arabona ngo projet ndimwo n'ivyo bangarantisa ntibihuye n'ivyo ntanga hanyuma nisohoka aho ngiye premièrement nitwitwara neza nzoba mfise profile ingana iki aho ngiye bangarantisa umwanya ungana iki yo gukina ugaca wisanga visibilité n'umwanya wo gukina aho bizoba ari 50-50 ni muri ekipe yitwa FC Barcelona kuko kwa Paris Saint-Germain hano ucinjiramo Desire Du ashobora kuba victime hagati ya Du na Fabian Ruiz ariko bo bari muri situation deja yo kujya inoti kuko nushobora kuba 90 kuri Barcola bazana iya Barasiga. bari muri situation yo kujya inoti Bradley Barcola bamudandaza none hama binjiza Julian Alvarez Hamadu wagiriye profile sinzi ngo ni duwe ashobora no kuba Fabian Ruiz Dembele agakina nka nimero 10 vyose biterwa n'umumenyereza gusa muri iriya secteur offensive Muga muri iriya secteur offensive, umukinnyi umwe yitwa yoba Barcola duwe. Alvarez akorokeyemo abaduwe ni waca ba victime nta kuba victime none umumenyereza nka Nyereke yatweretse uburyo Basi. ashobora kuja erega none munsi duwe narizera ikibanza gihoraho cyo gutangura nibwo twatangura sezo Barcola yasubiye kwa titirere kandi Barcola no munsi novuga ngo umukinnyi wava ngo nakirongo umwanya kubera ko umumenyereza arafise uburyo agere effective abakinnyi bose bagakina that's why ndiko ndavuga ngo visibilité premièrement handi uvuga ngo turinze tugera ku gikombe kanaka ni hehe no mfise ijambo rikomeye gusumba handi navuze nisanga ari kwa Barcelona gute kwa Parugendo urabona umunsi bafise umwana yitwa Yifatiwe bafise Desire Du bafise Ousmane Dembele mugabo ariye bose Lamine Yamal basumba visibility est-ce que Barcelona ikwitwara iki rero ugereranyije n'ivyo Paris yatwaye Paris ifise Champions League zibiri dafire uko biri kose ivyo kandi Champions League zibiri bahawe na babakinyi nyene Dembele na vya biharuro nyene umugabo yitwa Yifatiwe yagize parcours ndende gusumba yamaze kugira mu mupira w'amaguru Desire Du yevoriwe abakinyi bagiye batandukanye bevoriwe mugabo no muzi mwitangaza makuru Yamare n'umustar atebwo bagusumba abakinyi ba Paris Saint-Germain hame Madrid rero sasa urinjira ukaraba ngo umwanya uhari nzogwanira nande nina nawe ugwanira naka nkawutsindira ekipe kugira dusenyere ku mugozi umwe abagabo bakirimwo bizofata umwanya ungana iki ugacuisanga kwa Barcelona kwa Barcelona gutwara ibikombe premièrement uzoba witwa Julian Alvarez intouchable atera yo makufra buri gihe kuko warabonye burya nimba hari ikintu kimwe ndiko ndakundira abakinyi ba Barcelona Lamine Yamal arazi ko mu mipira y'imiterekano ari nili amakufra menshi ariko atera Rashford yisezi heze Shibura Rafinha Lamine Yamal muzosekana ari kuri penalty mugosi nibaza ko maze gutunga umwataka kwexija kumva ko azobamenyere bitere akarivariza n'abandi bagiye batandukanye Lamine Yamal guseda penalty byo bari ibintu vyoroshe niya tona yiseda akazitera Alvarez si wa mukinyi uzobwira ngo muri Silva del Paso hashitse hasi 5 yatsinze imwe nimiburi muri zitano yo tsinda zine canka kazitsinda zose rero Barcelona igitwara igikombe ifise uyu muhungu yabagize réussite itayibwa gusumbya yogira batwaye igikombe ari kumwe na Paris n'ama challenge menshi yohurira kwa Real Madrid bien sûr ashobora no kureisisa mugabo niwe mwanya mwiza wo gusoka muri Atletico de Madrid ariko wenye n'ubwiwe akifatira inginga kamenya ngo aho ngiye kurondera iki byanga bikunda nico ngiye kurondera na kironka nzobande byanga bikunda Mark irandika ko Alvarez yifuza kuja Madrid mundo yandike ko Alvarez yifuza kuja Barcelona ahi ingwano y'ibinyamakuru igiye gutanga umenyesha makuru yegereye Barcelona kubwira ngo Alvarez twaramaze kuyaga kandi avuye mu kombe jiza zozi wacu umenyesha makuru Jose Felix Diaz yegereye Madrid naho kubwire ngo Alvarez ashobora kuba yiteguye donc ukumva ko akazi k'imesha makuru ingwano y'imesha makuru buri equipe Madrid Barcelona sino ibi birashobora kurangira Alvarez yigumiye hari sawa Atletico iresista ku mukinyi wabo erega nawe Real Madrid yamushize muri piste y'abagalacticos n'amafaranga menshi kugeza muri kano Barcelona yize Julian Alvarez byabemere gusumba amahofre y'ijana kwa Atletico ahubwo ndiko ndabazwa ko kugeza muri kano kanya aba bantu bariko ku macano ya YouTube agiye atandukanye bakoresha ibiganiro abakinyi baturondere Alvarez ari concentré agira icyo avuze neza abandi bambape ni bari concentré aba bantu nka ba Rodri ni bari concentré ni bavuze kiretse avunitse avuge avuye ati turi kwitegura mondial uri kurategura mondial ibintu bivugwa wowe bivuga kuko ati reba ibintu bivugwa ibiregara habamo no kubeshera mu acavuga ati ibintu bivugwa aturabibona ati Messi yaje arakomeye ibiregara habamo no kubeshera mu kondiri cha kabiri ushobora gusanga kugeza ubera bwi agent ati wowe kirazira genda uvugane ahantu tuzokumva offer nziza ni sawa ariko tuzorindira Atletico kimenyesha makuru cyo ikiganiro Alvarez naco shaka kikugara cyo bagejeje akazi cyo bagikoza akazi ku mwaka wose
ariko ndi kwiyumvira ngo maniyumvira ninde ahombera mu ino deal kumenga ino deal Alvarez ashobora kuyihomberamo. Bon, arashobora kuyomberamo dano bit yo kumva ko ivyo akeneye yoja kuronderera ahandi atari kwa Atletico. Mugabo kandi tuko turabona muri monde ya football hari igihe uba muri equipe ikakubwira ngo guma tugomba twubaka ibintu bitugarantize by'ibikombe canke ijya yejo, wowe ukavanga ugiye kurenda kwa Barcelona cyangwa kwa Real Madrid bagaca babitwara aho uvuye. Mugabo igihe ari tout simple bikiboneka statistique makibigaragarira amaso nuko Atletico dufashe kuvyo bahitiye mu myaka y'inyuma, nuko twabafashe nk'abantu batari seri, barabura ibikombe cyo rukamengana umuntu wabo, barabura ibikombe. Donc mugabo je nivya bintu negeze kugaragara tuko tuvuga kuri coro Atletico ikirangarantisa kunyubakira project igeze kubaho. Raison pour laquelle gumukonvenka biragoye kubera ko ni deception déjà ça fait des saisons atakina ari karatwa sans trophée. Ahandi aravuga ati nari gutuma mvuvutira liga nkitwa meilleur joueur wa liga byari ku branding nkaja muri equipe nationale nitwe hari cyo Atletico itamuhaye. Ibi birashobora gutuma sohoka, mugabo kandi nikivuze ko adashobora kuyaga na Atletico bakaba convaincre nkuko yabaye convaincre ava kwa City aza kwa Atletico, ugasanga aremeye kwaguma probably undi mwaka pour tenter ko ayo mahirwe akunda ko turiko turabona mwino monde abakinyi bariko barasohoka mu migwi yabo, imigwi itashaka kubarikura bariko barabadesi benshi. Rabizi saga ziriko ziraba, simvuze ko yugi utogitwara kuko navuze ibyaro birivugira. Alvarez bigaragara ko agiye kwa Real Madrid cyangwa kwa Barcelona afise probability yo kuronka ibikombe ataronke kwa Atletico, mugabo nibivuze ko atogenda Atletico ikabitwara. Uko ni ifoto mu minsi yari Paris Barca birahindutse ni Barca Real. Muri Barcelona ubona ngo ubyo byose Paris Saint-Germain bo baritekanije mwino dossier. Uraziko ari bamwe mu bafana ba equipe Real Madrid ico nabonye benshi batangwe kwidoga kwino cible ya Perez. Bon, oya si ico gusa ndiko nabona imbuga nyinshi zikurikirana urabe nk'ubu nimwe nakubwira rero ingwano y'ibinyamasha makuru. Urabe nk'ubu pour défendre Real Madrid banditse ngo l'Atlético Madrid pourra désormais utiliser l'offre de Real Madrid pour augmenter le prix de Julián Alvarez et renforcer sa position de négociation avec les différents autres clubs intéressés. Wumvise kwa Madrid byo bavuga ngo Atletico Madrid ishobora gukoresha ino offre ya Real Madrid bayirojete kugira ngo bikunde inegosia yarengeye aya canke inamudandaza canke inongereza ingufu mu bijanye no kunegosia n'imigwi ikeneye nde Julián Alvarez. Ndumva Madrid ikeneye Alvarez. Iyi equipe ku bice byinshi tuzagusangira ikiratobera za Paris Saint-Germain na za Barcelona. Muri Barcelona bibona ko equipe yifuza no mukinyi cyane. Landry agenda abigaruka ko mu effectif muri Paris projet Alvarez buryo wimeze muri Madrid muri Barcelona. Mugabo kwa Barcelona bo bamaze guta bivuga ko bahaye message uno mwajewe ni Hidalgo Fernando ati twebwe tukeneye uno mugabo uno musoranyo turamukeneye kuko ushikana muri Barcelona conditions z'umukinyi zozo baramaze kuzemera mbone 18,500 bazomuhemba. Mugabo nibivugwa n'ubundi nitangazamakuru n'ubundi nivugwa nitangazamakuru kandi giyegereye equipe bivugwa ko Barcelona amaze kubwira Atletico nako mu wa John Alvarez ko bitego kugura umukinyi wabo mugabo kuri miliyoni zitarenze 120. Ibi Real imaze kwishiramwo icyo no kwita mupanga. Ari iki kindi cyaje rero reka cyo tifatana n'ino nkuru kuzana 120 bamaze kurojeta sase nkana. Bivugwa ko muri Barcelona situation bari mu no musi